iyo umwana w'umuntu atari mu Mana ni nk'igiharage kitari mu ivu kitagira ubuzima. N'aya majambo twasomewe umwami Yesu ariko arabwira intumwa ziwe, harababwira ngo mve mwebwe muri amashami, ishami ntirishobora kubaho ritari ku giti. Ufashe ishami ukarica ukarikura ku giti rica ryuma. Kugira ishami ribandanye kubaho nuko riguma ku giti. Kugira ngo ribandanye kugira ubuzima ni ngombwa ngo ribandanye kuba ku giti. Ngo nimwaguma muri jewe muzogira ubuzima. Haleluya. Nimwaguma muri jewe muzogira ubuzima. Ubuzima bwacu buri maboko y'Imana. Nico gituma sogokuru yavuga ngo ugufasa ibibi. Ugufasa ibibi. Akongera akavuga ngo ntacyo turi tutagizwe n'Imana, nta n'icyo dufise tutahawe n'Imana, kuko niyo soko ya byose. Iyo tuvuye ku Mana, nubwo tuba tugihema impwemu z'abakiriho, tuba tumeze nk'ibiziga hasigaye gatoyi gusa ngo bashireko ivu. Hari abantu tugenda twarapfuye, iyo batwitegereje bakaraba ibikorwa byacu, bakaraba imyifato yacu, atakindi by'ukuri tuba dusigaje atari uko gusa turenza ku ivu. Kubera iki? Kubera ko twataye Imana yo soko ry'ubuzima.